Shalom, shalom. Ari nkuru pasiteri yigeze kudutera ngaha. Sinzi ko mwayumvise. Umuntu ngo igihe cyose ngo umuntu akora avuga ubutumwa aheza agiye ashaka ngo amen. Kavuga wenyene. Yari mu community y'abantu nk'aba nkamwebwe. Abarundi murabazi. Abarundi bavugira mu mutima gusa. Ariko muri Kongo uvuze barahaguruka n'intebe bakayiterura bakayishira hejuru. Rero umugabo ngira mu Kongore mu mutwe. Yes, amen, pastor, amen. Hanyuma abantu umuntu umwe eri ngaha onye bimujena aravuga ati ndakubwira. Umugabo rero nta biratore yambaye. Yaza ari pieds nus. Avuga ati jenge ndakugurira ikirato. Arakimugurira. Ariko unyemereye yuko igihe cyose umvuga butumwa ko aravuga ntuzovuga njambo na rimwe. Ati ndavyemeye kandi yarabikoze. Aravuga ubutumwa araheza gito. Ashara kuri kirato. Ndagihevye! Amen! Nagira mbwira abantu ngaha bambaye ibirato. Abambaye ibirato muri kano kanya nashaka mu bikure. Icyubahiro mugikure. Rupasoni muri kano kanya murushiye ku ruhande. Ko tuje imbere y'umwami w'abami. Ureke kuraba uri ruhande yawe. Haleluya! Yeah! Haleluya! Umwami Yesu akwiye n'amashi. Haleluya! Haleluya! Niwe wenyene akwiye gushimwa. Haleluya! Ashaka kubandanya gatoya inyigisho twariko turiga. Twigize inyigisho ivuga gute? Guhindura iki? Ekipe urimwo, sivyo? Niwande bamaze guhindura umugwi muri iyi minsi indwi. Babona ko ari ibintu byahindutse. Hari umugwi bavuyemo. Hari umugwi imisanzwe twashaka abantu benshi bari mu mugwi wa 90%. Baje mu mugwi yuhe? 10%. Sinzi ko ashobora kubisubiramwo umuntu musi nta bonus mu mako ya dufite sensene, sivyo? Ariko twavuze cyane ko abari muri 90% none 10% aho batandukaniye 10% nabahimbara ndiho siko abahimbara Imana. Amen. Hari abantu bahimbara Imana. Hari n'abandi 90% kenshi bashaka ko Imana ibahimbara. Ariko 10% bashaka guhimbara Imana. Hari mirongo twahagaze ko sishobora kwivuga yose, ariko hariho Matayo 6:1 niho twatahuye neza ingene Imana imeze ngo nurondere gukora ibintu byiza kugira unezera abantu nkuko ba hypocrite cyangwa ingyaza zibigira, ariko uhimbare Imana. Twasomye mu ngo wa 2 wa 4 twatahuye ko Imana ikunda iki? Ibikorerwa hehe? Mu misho cyangwa mu ibanga. Ushaka guhimbara Imana nukumenya nature Imana. Imana ikunda ibintu biba muri secret mu misho. Twabisomye imirongo ni myinshi. Twasomye muri Samuel wa mbere 16 1 Samuel 16 murongo w'indwi. Twarabonye igihe bagenda mu muryango wahise bashaka abana, bashaka umwe. Imana yatumye Samuel imubwira ati muri uya muryango hariho umwe natoye azogera gute? Azosubirira Sauli. Niwe natoye, niwe mhimbara. Agiye abwira se wabo ati hari umuhungu, ndabira umuhungu mu bahungu bawe, shaka n'abahungu bawe. Atangura nde? Abakurikiye Eliabu, niwe mukuru, niwe mugangi, niwe seruka, niwe wijunja. Araza aramubwira ati, Imana amubwira ati suwe natoye. Baza gusoma umurongo w'indwi, sivyo? Suwe natoye kuko jewe sindaba nk'abantu, sivyo? Ngo abantu bakunda kuraba ibigaragara, ibifrapa les yeux, ibigaragara, ibikanga hanze, ariko jewe ndabahe mu mutima. Acabwira se wiwe ngo ndondere wa 2. Arazana wa 2 murongo mwana ni usoma ijambo ry'Imana rivuga ngo arazana abahungu bose indwi. Ariko ni hasa abahungu indwi yase bangahe? 8. Abahungu indwi bari mu bikorwa bigaragara ushitse ushobora kubona. Umuhungu 8 yari hehe? Yarike mu ntama hehe? Ahantu hishije mu ishamba. Uwo 8 nawe ninde?
Dawudi avuga ati none kunyeretse indwi gusa nabo ufise abo yerekanye nibo bagaragara ariko urayishije ntiyamuzanye ko ntakenewe. Avuga ati ari agahungu ufise kari hehe kari mu ntama. Avuga ati je simba ngaha mutakazanye. Aricara baragenda bakazanye. Imana mubwira ati nguyo onatoye. Amen. L'homme selon mon cœur ahimbara umutima wanje. Yerekana yuko ivyo abantu bose babo nta numwe gushobora kwiyumvira ko ari Dawudi. Amen. Kwaragiye kuraba Dawudi yagwana na Goliath ko tari muri programme y'abagendayo ashitseyo niko nageza gufasha abataje sivyo. Dawudi yagize gute? Yagiye kugemurira abakuru biwe bari muri SMO, service militaire obligatoire. Nivyo niko handitse. Hari intambara bafata abafisa abahungu bakuze bakomeye bacha bagana mu gisirikare. Ariko bagiye asanga bari bahanganye na Goliath. Atanguye kubaza asanga bakuru biwe basivyanyo bakomeye binyegeje biyishije. Arababara ati ninde uwo kubita ico ntakebwa yoronka. Eliyabu amwumvise aramutuka ngo wewe turazi ubwibone bwawe urishima uribona. Ivyo twabibonye mu Samuel wa mbere 17 chapitre kikurikira 1 Samuel 17. Avuga ati urishima uriyemera. Hanyuma cyambwira ngo iki? Biblia twetse ngo Dawudi yakira mu mugongo. Haleluya. Yaramuhaye umugongo ntiyasura no kumumviriza. Nabwiye ati mu buzima bwacu twese hariho abantu babiri navuze nde Eliyabu nande na Dawudi. Uhaye umugongo Eliyabu wumviriza Dawudi sivyo? Uhaye umugongo Dawudi wumviriza nde Eliyabu. Haleluya. Ama Eliyabu rero ni wundi yamashaka kugaragara. Baravyumvise twaba twiga cyane yuko abantu kwa dusanga tufise Eliyabu tutabizi. Haleluya. Amen. Amen. Nandi batitaye ko navuze amastatu. Arabatitaye. Ari ubisabetse taye. Waye amastatu yarondera kwiki. Nikora wo Eliyabu akora kudomina. Haleluya. Sinabuje kushira kuri statue. Mwana ubwiye ni statue ushireho Dawudi apana Eliyabu. Dawudi ninde? Nuyobora ubwoko bw'Imana abajana mukuri. Genda uvuga ubutumwa kuri statue. Kuri statue shira amajambo ayedifya. Aduza abantu kwizera, abashaka kubashikana kugakiza, abakosora, abo ni Dawudi. Sivyo? Muganga wagenda kuri statue kwerekana ubwiza bwawe, ubugangi bwawe, sivyo? Ngene wataye ibiro, ngene uri mwiza, ngene Imana guhezagiye, uwo ni Eliyabu. Twasomye ngo ni watanga, yatwishe byo gutanga. Ngo ni watanga mu Matayo 6 ngo ukwiyegira gute? Ukiganza cy'ububamfu, cy'ubumoso nikibone ikiburyo. Kubera iki winyegeza cyangwa wihisha? Kubera iki wihisha? So kwihisha ukundi ni kubera ubikorera. Haleluya. Twumvise ngene yatubwiye ngo ubikorera ashaka kubikore atakugobereye kandi unezerewe kandi bikorere we. Ariyo compassion. Nijyo turafasha imfuvyi cyangwa abafakazi ariko tubikorera ndiho. Haleluya. Nico gituma yavuze ngo aborero bakorera abandi. Bashaka ko bababona, bashaka ko bakomera amashi. Ngo ndababwije ukuri impera yabo bayironse. Sivyo? Iyo mpera ni yihe? Amashimwe y'abana baba. Namuzobona ama organisation n'amashengero mwamwe baragiye muri orphelina bacha telefona RTNB television nimuze turagiye gufasha. Haleluya. Mushite television taraza ko mutevye yabwiye ibinabonye ko mutevye turabarindiriye ntidutanga imifuko mutarashika. Eliya aba amashengero birahari kubera iki? Bashaka yuko babivuga muri television babimenya n'abategetsi ririya shengero riratanga rirafasha. Ariko impera igarukira ngaho. Nimba ushaka guhimbara Imana ni gukora ibintu udashaka ko abantu bagushima. Utarondera iki wawe ushaka gusa yuko abantu babona Imana ibona icyo urakora kuko impera yawe iri mu ijuru. Haleluya. Rero 10% twumvise yuko no masengesho ivyo ukora byose wiyumvira uti shaka guhimbara ndiho.
icyo usenga imitwaro yose ufise twarabonye 1 Corinthiens 10:31 yuko icyo ukora byose yaba kurya yaba kunywa n'ikindi cyose wokora yaba kwambara ibyo ukora byose ubikore ku bw'icubahiro cy'Imana. Amen. Ugeze ngaho hari amalimiti zo kwiha. Hari ibyo uzokora ukavuga uti aha ndarengeje, aha anye nta cubahiro cy'Imana kirimo. Ahubwo hakuzana abantu kuri Yesu ndabatwaye mu kwifuza n'ivyaha. Abantu bakunda kuvuga ibyaha, sivyo? Hari umuntu ashobora kuza ahagaze neza, ariko yapfa kugukubita ijisho gusa. Umuryango wo kwifuza n'ivyaha ugacuza ngaho. Amen. Murabizi ko ari ivyo, sivyo? Rero ari wambwiye ngo ngo nawe urarenza ngo babasha ngo basanga bari mu ntege nke. Nivyo. Bari mu ntege nke mugabo Yesu yavuze ngo icyaha cyanke ikibazo nikizobe bikiciye kuri wewe. Reka bicyahande mugabo nibice kuri wewe, sivyo? Wewe wahamagariwe kuba umuco n'umunyu w'isi. Umunyu utuma ikintu kironka kanovera. Rero twebwe dutanga kanovera, ntidusuka tunika abantu ukora ivyaha. Haleluya. Iyo rero yari nshamake iyo twavuze abatashoboye kuba ngaha kuri application birahari yakanguka muri archive. Sivyo? Muzobona titre yitwa hindura umugwi. Ni parti ya mbere na parti ya kabiri birahari. Sivyo? Tugira ivyo no musi rero. Amen. Mwiteguye? Ni indi titre mugabo birabandanya. Ni continuation ya biya turavuga. Kuko nashaka gusa twumve abantu bamaze gukura mu byo bw'impemu cyangwa umwuka, nurondera guhimba abantu, urondera guhimba Imana. Nurondera kwimpressiona abantu, wimpressiona Imana. Ariko ari ibintu byinshi usanga bizibigwa mu buzima bwacu kwera kutamenya uko Imana ikora. Abantu bakora kwidodomba bagashavurira Imana cyangwa bakayirakarira kubera iki? Batumva ingene imeze, ingene ikora. Tugera musura mu byagezwe Deuteronome chapitre 8. Numurongo udasanzwe ku buzima bwanje kuko nawishuriwe muri 97 97 ari Lubumbashi muri Kongo. Mpejeje urugendo rwo muri Kongo. Maze kukumva Imana yampaye amajambo ngira mveyo. Umurongo wa kabiri wonyene, so umurongo wa kabiri. Gusubira mu vyagezwe igice 18 umurongo wa kabiri. Kandi muzokwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu. Haleluya. Yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Ngo kugira ngo amenye. Haleluya. Ngo yarabicishije inzara. Ninde abica inzara? Imana. Yarababujije kurya, bafungura kangahe ku munsi? Baronka manu, sivyo? Hagire igihe basonza mugabo karindira manu, bagenda kwinyegeza basanga yagize inyo. Marasonze ndabacisha bugufi kubera mfise intumbero imwe, shaka kumenya. Haleluya. Imana ishaka kumenya iki? Ishaka kumenya ivyo mu mutima wawe. Abantu baganzwa na Eliabu bashaka ko Imana imenya ivyo hanze. Bashaka abantu babone ivyo hanze, bitaho ivyo hanze, bitaho ibigaragara. Ariko ibinezera ndiho sivyo hanze, nivyo mu mutima. Imana bacishira aho hantu hagoye, ari no majambo Imana yampaye maze meze 18 Lubumbashi ngira mveyo. Ati ibi byose waciyemo, kusonza, kumerwa nawe, gutabwa, kubyara hasi, kugira inda mu muzu, inda mu myenda. Inda ni Kinyarwanda ni nuko nyene. Sivyo? Ibirato bigahera, inkweto zigahera. Nashaka kuraba mutima wawe. Ikiriyo. Hari ibibazo ushobora kuri kuracamwa muri kano kanya, uko Satani arandembeje si Satani. Nabwiye abantu bamwe rimwe na rimwe Satani azovuga ati barandenganya. Baguma bambeshera ari wewe ukura bikora. Ninde ababaje abo bantu? Kireta face free ninde? Imana. Ninde yabicishije inzara? Imana. Ariko ni cyumwanya muto harageze igihe baja mu gihugu c'isezerano, sivyo? Ariko hari ibihe bigoye ushobora gucamwo, Imana ishaka kuraba inyifato yawe. Ugasanga ukwidodomba kwawe, ukurira kwawe widodomba, ugasanga ahubwo uri kurigumizayo.
Imana ishaka wifate neza kugira umenye ugire réussite uwandanye ku niveau ikurikira. Ariko nturatahura igituma ukuraca muri ibyo bintu, kuko nimba uhagaze neza mu Mana atavyaho urimwo, ibintu byose bikaba vyugaye, hari ikintu Imana ishaka gutahura. Imana ishimwe. Umurongo rero dugira duhagarare ko cyane no munsi, Yeremiya 17 niho nashaka gose ko twimba gose no munsi. Jeremie chapitre 17. Usome murongo w'indwi gushika ku murongo w'umunani. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Murongo w'umunani. Kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Igiti gitewe iruhande y'amazi. Uwo muntu azomeze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi. Kitumva izuba iyo ryatse. Biraka mugana ntikiryumva, nta impact, nta effet rigira kuri cyo. Ariko kikamana itoto. Itoto. Nikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba. Kandi nikizokwigera kireka kwama. No muci. Na imvura itagwa, icyo giti amashami yaguma ari vert. Muraza kubona muci ibiti ngene bigira ivyamwa byose biruma birabura kubera iki? Si saison. Ari abantu bagendera kuri saison. Igihe c'imvura bimeze neza, igihe c'ubugaragwa canke icici nta kigenda. Ariko ngo arahiriwe ngo wisunga, wizigira, witeze Uhoraho. Kubera iki? Mwomeze nk'iya giti, wewe ameze nk'igiti, ngo gihagaze ngaha, ngo kiri hafi ngo hari amazi, ngo imizi yaco twavuze. Imizi yaco iragenda ikarondera amazi. Vuguta amazi. Inyigisho yise amazi y'imbuto. Ugambe nanayise ngo ibanga ry'imbuto. Ariko titre yahindutse nicaye hajya mu kana kaye. Imana ambwira ati nubwo uvuga ngo ibanga, shaka ko uhagarare ku mazi. Amazi, vuguta amazi. Abantu banga amazi n'ubuzima, sivyo? Abaganga bari ngaha tusandaje tugize amazi nangaha. Ari he docteur? 75% canke 80% sinzi. Kiye kiganga ubona ngo cuzuye amazi gusa. Siko ba scientifique tubwire. Ndabipima 80%, 70%, 70% canke irenga gato. Bagizwe n'amazi. None ibyo bigrese vyose ibifuwa vyose amazi ari he? Abagize shimi amazi agizwe mu kiragahe. Abiri, inde nande? Oxygene nande? Hydrogene. Twagenda muri science no munsi. Ubiriza bavuga amazi si liquide, ni oxygene na hydrogene. Nuvuga yuko habuzemo oxygene sa amazi. Habuzemo hydrogene sa amazi. Amazi imvura iri kwiragwa nayo mazi nyene abiri. Ayo hydrogene na oxygene ko biraza. Hanyuma gituma abantu bavomera bariko barigana ni kopi. Amazi rero niki? Ni ibintu bibiri. Imana yigisha ati ibintu bibiri, hari ibintu bibiri bikenewe kugira imbuto igire ubuzima. Kenshi turaze muri byo Galatiya 6:9, sivyo? Galatiya 6:9 havuga ngo Imana yavuga yuko ababiba sivyo bazokwimbura, nibakomeza kubiba bazokwimbura igihe gikwiye. Avuga mu Gifaransa ngo le temps convenable, sivyo? Bisigura yuko turaza kumva inyigisho nyinshi bango ibintu bitatu, sivyo? Semence, temps, récolte. Kubiba igihe cyangwa umwanya hakaba no kwimbura. Namaze imyaka myinshi nigisha ibyo bintu nivyo, ariko kigoye nikiye muri ibyo bitatu. Kubiba biragoye. Kwimbura biragoye. Hagoye iki? Kugira gute? Ujya mwanya wo kurindira yuko imbuto ivamo ivyamwa, sivyo? Nashaka twiga kuri uyo mwanya. Kuko uwo mwanya utawumvise bizokugora kuronka ivyamwa. None ko hari ibintu ndonka nivyo n'abapagani bararonka ibintu. Kuvuga kuronka ibintu bisigura yuko uri mu nzira yo. Ako mwana w'Imana akwiye guhagarara mu ijambo ry'Imana, sivyo? Turonka ikintu kivuye ku Mana muri volonté parfaite bijanye n'umugambi Imana yateguye, sivyo? Rero hariho ibyo bitatu: imbuto, umwanya no kubiba. Ariko ababizi
imbuto kugira igire ivyamwa hari ikintu gikenewe twasomye muri Yeremiya 17 cyitwa iki? Imizi. Nashaka ko twumve ubushobozi bw'imbuto. Urubuto rumwe. Hano nazanye urubuto. Nagafise nga. Murakabona hari inyuma? Ninakabona hariya. Abimbere barakabona. Ni ikigana. Agaki. Ikiraya. Murakabona? Agaharage, agashimbo. Cyangwa agaharage. Kano kantu, mukoragari gatoya, gakora gatwenga, kore gatoya. Kano kantu kafise icyo bita potentiel. Potentiel niki mu Kirundi? Karafise ubuzima udasanzwe indani, ku buryo ukumana yakaremye kano kantu gashobora kuvamwo amatoni n'amatoni y'ibiharage cyangwa ibishimbo. Aka. Murakabangene kangana. Hari abantu bakubona nk'aka bagusuzugura. Wewe. Yo wumva. Nanze ngo muri izera bakizwa aya kameme. Ariko hari abantu bashaka gusuzugura na Satani akakwereka yuko urakabuto. Ariko utaramenya ibanga cyangwa potentiel mu kabuto. Kano kabuto gashavamo amahanga n'amaremorke. N'imirima minini gose ivuye muri aka kantu. Igihugu cyose kirashobora kuzogaburirwa bivuye muri aka kantu. Kamwe gusa. Urubuto. Haleluya. Kubera iki? Hariko kugira gashobora kwimultiplier, vuga multiplication. Muri gutangurira ubushe cyambere murongo wa 28, Genèse 1:28. Yavuze ngo mugire gute? Soyez et multipliez-vous. Mucyongereza bavuga ngo be fruitful. Banza mugire ivyamwa hanyuma mugire gute? Mugwire. Ubugombe bw'Imana nuko ugwira. Abantu bazogwira ari kuvyara gusa. Kuvyara ni kimwe mu kugwira. Ariko Imana ishaka kugwiza imbuto yashyize muri wewe. Ishaka kugwiza ingabire. Niba ufite ingabire, iyo ngabire ikeneye kuba multiplier. Ariko Imana ubu yarigiriye yitwa Masibon aravuga ngo ahantu hambere y'ubutunzi ni ku kaburi. Kuri cimetière hari ibitabo bitanditswe, hari ibikorwa bitakozwe, hari ibikorane bitabayeho. Hari amazu tubatswe. Kubera iki? Abantu bapfuye ari utubuto. Bapfuye batamultiplier, bataraserura icyo Imana ifise muri wewe. Hari ibintu byinshi mu buzima bwawe vyugaye bitaba. Wowe rero ingufu zishira mu kwagiriza Satani ko yakuboshe. Uri nyuma y'aba prophète. Senga wumva icyo Imana ivuga. Byapfiriye hehe? Byapfiriye ngaha muri akabuto. Akabuto gashobora kuba ari wewe. Ngana babwira ikintu kimwe. Hari ikintu gikomeye. Imbuto, iyo uteye imbuto iravamwo ikintu, sivyo? Imbuto hari umurongo cyangwa dusoma gatoya. Yohana 12 murongo wa 24. N'umusi dusoma byinshi nka rapopasa. Jean 12 verset 24. Asome Jean 12 verset 24. Yohana igice ca 12 umurongo wa 24. Umurongo urakomeye cyane. Nukuri ndababwire. Iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma uko kari konyene. Ariko iyo gapfuye, gahunda imeke nyinshi. Imeke rimwe zo ni inzoga, sivyo? Mafrui, sivyo? Kavuye imbuto nyinshi. Ngo imeke, ubiriza, ngo akabuto ngo kadapfuye. Verset 24. Waisomye? Ni 24 wasomye. 12 verset 24. Kansome 24. Ndamu gifaransa ngene bayivuze. Mu Fransa bavuze ngo ndababwiye yuko le grain de blé, akabuto iguye mu ivu dans la terre. Nipfa iguma yonyene. Sivyo? Iva gute? Iguma yonyene ntakivamwo. Ariko ngo yipfuye igira gute? Nashaka gufasha abanyarwanda batumva neza amajambo amwe y'ikirundi. Ivu ni kirundi ariko mu kinyarwanda bavuga igitaka. Rero umuvye ko navuga ngo mwivu, urubuto bari mwivu, no kuvuga urubuto ruri mu gitaka. Nabwire akatugira Yesu yuko imbuto yise mwivu ihaguma iri nzima, akano kabuto koguma gutya. Gaze mwivu kaguma kari mwivu.
nta na kimwe kazopfa kavuyemo, kazoguma gutya. Ariko kugira havemo ya mifuko nababwira, ya matoni nababwira, bisaba ko kabuto hagera gute gapfa. None bishobora gute ni gapfe? Je nakunda kuyimba mu ijambo ry'Imana. Ni gute koja mu ivu ni gapfe? Aga nabwire ko kuba plante mu Kirundi ni nko kubiba no guhamba birasa biraba. Sivyo? Uno musi yarako makaro, siko. Umuntu mushize mu kinogo bashira kwa makaro, ako misanzwe agiye mu ivu. Kera bagira gute bashira ku ivu. Bagafurira, bagaheza. Rero ikintu kigiye mu ivu yaba guhamba cyane kubiba byose umengo cyo kimwe. Ariko kano kabuto kari ngaha sivyo? Karabona umuco, karabona amatara, karabona amabafu byose, karabona namwebwe. Ngene mushajije. Ariko nagana gashira mu ivu. Kaza kubona iki? Kaza kubona iki? Umwijima. Kari mu ivu n'ahantu hirabura hataboneka, nta munezero uriyo, nta comfort iriyo. Kimwe mu bintu byisha abantu bakunda comfort. Navyumvye bintu. Ntushobora gushika ku migambi y'Imana no kugira ivyamwa ushaka comfort gusa. Ivyo ni vyiza ko tuvyumva abana b'Imana, hari inzira dukwiye gucamo. Nico gituma Yakobo yavuga ngo munezerwe, muri Jean chapitre 1 avuga ngo munezerwe nibagerageza vyose, sivyo? Kuko hari intumbero y'ivyo bigeragezo, hari ahantu nko muraja. Haleluya. Aja twumve rero, dusubire muri nyigisho. No muzi nabwiye ko ntiruka cyane. Twumve igituma urubuto rukwiye gupfa rugiye mu ivu. Yavuze ibintu bibiri Yesu. Icambere rudapfuye kazoguma ari konyene ubuzima bwaho bwose. Ariko gapfuye kazovamwo ivyamwa. None urubuto rushobora kuja mu ivu zirupfe, ntirubore. Ukazoma gutyo gushika ryari? Gushika ryari ruzoguma gutyo ntirubore? Hariho ikintu kindi nashaka twumve, kubiba umwanya no kwimbura. Hari ikindi gikenewe. Iyo urubuto rupfuye harakenewe ko havamwo imizi. Sivyo? Iyo mizi nayo twasohoye muri Yeremiya ko irondera iki? Itaronsa amazi ntacyo bimaze. Urumva gupfa ntibikwiye gusa, ivuga ko haba imizi hakaba n'amazi. Imana ishimwe. Haleluya. Amazi niyo azana ubuzima. Imana ishimwe. Tuvyumve yuko hariho gupfa hakaba no kugira imizi. Iyo mizi rero ikintu nashaka twumve, imizi nayo yumvise Imana mishije ko imizi ni caractère. Imana gusha mu ngorane kugira ugire caractère. Caractère no kugira inyifato yawe ihinduke. Haleluya. Iba ingene uri kuraca mu bibazo, inyifato yawe irerekana ko hazovamwe ivyamwa cyangwa bitazovamwe. Amajambo uvuga mu bigeragezo, iyo byose vyugaye, mbega wifata gute? Bagwaye inyishu mbi, igisubizo kibi, mbega urabananya gusenga? Mbega urakomeza gusenga cyangwa urabivamwo? Cyangwa wagiriza abavyeyi bawe, wagiriza pastori, wagiriza abategetsi, wagiriza igihugu? Ojewe nzize kino gihugu oya. Caractère. Imana shaka uhindure imvugo. Imana shaka kuraba. Kwasoye gute mu gusura mu byageze Deuteronome. Unashatse kugira gute? Kukwepuva. Kukugerageza ndabe ikiri mutima wawe, menye ko uzoshobora gukurikiza amategeko yanje. Ahantu honyene Imana ashobora kujana muri laboratoire, ubwoko bwayo hari ahantu hitwa ibibazo. Izi ni nyigisho abantu batavuga na amen, batanezerwa, badakoma amashi. Kubera iki? Nta numwe ashaka ibibazo. Aya tuvugisha ukuri, ndashaka ibibazo. Twese turashaka imigisha. Twese turashaka imigisha. Ariko ndabwire, kwa tuko turabarera nabi tuza kwabwira imigisha gusa. Chakira! Jet privé! Andika umugabo ushaka, liste, atura, chakira. Uzochakira usanga ufashe umuyaga. Uravye nawe uzofata n'ibisiga atari ivy'Imana. Usigaraniga mana wachakiye nagutumye uchakire jewe. Nashaka uje mu ivu kwanza. Ugenda ahantu ndaguhingure. Ndagufyonde. Haleluya. Vuga uti fyonda mana. Ubishaka utabishaka izogufyonda. Kumbura ubivuge basi.
umuyivuga ko n'ugufyondwa uzofyondwa. Ntushobora kuronka ji udafyonze umucungwe. Haleluya! Hari ahantu banza guca abajene bakunda kwamvia produit fini. No grave arateka umutwe nda bo urumva avyuka mu gitondo yagiye abantu gacugana kugira uri boma. Nabwiye ntimusuye kwigana abantu. Ningana yobwira kirazira kwigana, uzokwigana uzokwiboma kuko nubigana uzokujana wenyene. Ariko hari ibintu bikenewe bine. Hakenewe urubuto rukeneye gupfa, ukandi rukeneye kugira imizi, iyo mizi ikeneye amazi, ayo mazi niyo azotuma zigira ubuzima hanyuma hagaca havuka ivyamwa. Iyo ni ama etape akenewe. Ikibazo rero nuko abantu no munsi baratera urubuto. Pastor yatwigishije neza ivyo kiye gutanga nivyo ushobora gushuha. Bashiremo. Hanyuma batanga kuraba rubuto ni iki nico wewe canke yashobora kuba umutwaro wawe uvyo kurasengera ni rubuto. Yusenge hari abantu bigeze gusaba ikintu Imana ngaha. Hari abasaba ikintu nta numwe yasaba ikintu Imana ngaha. Mwese? Okay, hari abantu yasaba ikintu Imana atarishurwa akirindiriye. Okay, ashaka kutuza kuboko. Abakirindiriye. Okay. Sawa, muri sensei Imana ishimwe. Aro icyo wasabye Imana cyose masengesho nagenda kwire ko warateye imbuto. Mu Kirundi imbuto ni semence mu Gifaransa canke seed mu Congereza, hanyuma ico ukuramwo ariyo fruit mu Gifaransa bayita ivyamwa canke camwa mu Kirundi, ariko ikibazo nuko mu Kinyarwanda imbuto ishobora kuba ari semence na fruit nyene canke fruit nayo nyene abanyarwanda bayita imbuto. Rero abanyarwanda bako baranyumviriza bumve yuko igihe cose mwumvire ko ndavuga imbuto ndiko mvuga semence canke seed, nshaka kuvuga urubuto ikijya ubiba ariko kijya uyimbura canke usarura mu Kirundi tuyita icamwa canke ivyamwa. Ujya mutwaro wawe ni imbuto washize mu ivu, washize ahantu muri izine y'Imana. Hanyuma rero uyo rubuto washizeyo hari abashaye urubuto wateye ubuto mu gitondo ugiye kurako ruragira. None ko biteba. Ukagenda. Umunsi wa kabiri nta n'ikintu. Ukagenda ukaryama. Mu gitondo wa gatatu eba ngenda aho urukiriyo ugasurukimba. Kandi ruracyari yona. Reka nsubizeyo da basura gafuri. Hari abantu bakurayo basubizayo. Nta mizi izofije ugumukurayo usubizayo. Ivyo ni Imana yigishije kera ariko nabitahuye neza ubu. Abantu benshi ntimwishurwa kuko imbuto ntiziguma hariya mwivu. Gumizayo akazi kawe nugira gute kuvomera apana kuraba. None wasengeye mariage umungu wese injiye ngo yabaruyo indwi zibira zaheze usigara rwaye izosi. Akobwa bose baciye hajya nuko muraba vomera. Nabwiye ko oxygene ni iki? Oxygene ni ukwizera. Kuko atakwizera pastor yaduha murongo, atakwizera ntushobora kugira gute? Ntushobora kuba muri 10% yo guhimbara Imana. April 11:6 ntushobora kuronka nta kintu na kimwe ushobora gukora gihimbara Imana atakwizera. Wamaze kwizera rero, haleluya, hataba ikintu cyitwa amashimwe, hydrogene H2, amashimwe. Ibyo bintu bibiri nivyo bitanga ubuzima, haleluya, ku mbuto yapfuye. Amen. Ibyo bintu bibiri ndababwiye nivyo bituma iyo mbuto yapfuye igira imizi. Iyo mizi nayo nizotanga ubuzima, nizotuma igiti gihaguruka. Haleluya. Hakazovamwo nabazi ikintu kimwe. Iyo uteye urubuto rujya rumwe hazoza rumwe gusa, hazoza ingahe nyinshi, sivyo? Rero akazi kawe nimba warasenze ikintu ushaka twumva no munsi, nimba ikintu wasengeye igakurekera mu ivu, nusubira kuja kwimba mana kurimba mana hera imbuto iriyo none kwitamera ndatanga buri kwezi none ko promotion iri he?
no kumuvuga amajambo icyo gituma iyo uvuye amajambo biteba gose canke bitinda kuko nta mwanya urubuto ruronka kugira imizi nta mwanya uruha none umwana abandi bose baronka abana cyo ntaronka umwana warasenze warabwiye Imana birahwanye n'ubugome bwayo urashaka umwana Imana yaguhaye igitereko gumiza mu ivu tanga urushime wizere haleluya kw'Imana ishaka gukora ibidashobokera abana b'abantu watura amajambo yo kwizera ushime haleluya ushime ko Imana izobikora mu gihe cyayo apana cyawe la saison nta numwe yize atari ndiho none gamana ça fait 3 semaines urubuto ruryamye hariya rwamaze kubura ni byiza ko rwaboze tant mieux ukwiye kubura ariko imizi ikugire habe imizi nitanga iki nigaburi igiti sivyo imizi keneye iki irastamye amazi ari he mwazuko ni giti kino ni giti kini cha kweli si plastic mrakivomera okay mukivomereye mwariko muragaburira ki yumvira nk'iki giti anomashi aha nozana amazi ngagomasuka kuri iki gusa amazi ntaje hariya kizokuma ariko cyo ndondera yuko uravomera ntugenda ku mashami ugenda hasi kugira imizi haleluya imizi irakeneye amazi amen imizi irakeneye amashimwe yawe irakeneye kwizera kwawe imizi yose ukurasengera ikintu Imana ashaka kuraba we ico kintu cyose urindiriye mbega uracyarindiriye cyangwa wayivuyemo cyangwa wayivuyemo igihe cyose widodomba uriko uratera ikintu cyitwa amahwa izepine ziza kwetufa la plante amahwa nta kintu akora atari kukonona icyo wamaze kubiba Imana ishaka kukimera abyumva cyo ikintu gikomeye cyane ariko nashaka mu byumve mwabyanditse ko bine bikenewe kugira hazi ivyama haza urubuto urabiba hama rugapfa hanyuma ukagira imizi hama rukavomerwa amazi hagacavamwo ivyama mwabyumvise ikibazo rero ni gute ushobora gushima kandi nta nyinshi urabona ni gute woshima aha niho bivyugariye rero hari wambwiye ngo jewe mu byo bagwigishije byo gushima nabikoze namashima iminsi yose maze 3 semaines ngumashima chaque jour hakomera neza bigenemera nabi gusumba byo bintu byanyu n'amafuti murabesha mwibuke nature y'Imana kamere y'Imana Imana itaye iki umutima Imana ishimwe twavuze ibyo gutanga nagenda kubwira yuko Imana idakeneye amafaranga yawe Imana ikeneye umutima wawe iyo utanga ata mutima ntabusa Imana ishaka utange n'umutima iyo utanze kishambere Imana iraba ngo yazanya ngahe angahe ya Mikael wabonye $1,000 Gabriel ntiyabivyo Imana iraba yatanganye umutima uyu reka turamutima amafaranga yerekeza si byanje none isi yose ni gwanje nibiri mu amabanki yose gwanje ntavyo just umutima urihe turaho umutima muri Luka 21 Luke 21 abantu bataba ko ratanga Yesu ngo baraba mu giseke arara wazi ko ataraba shaka kugara muri envelope araraba Yesu arabona arabona ibyo ko muratanga hari aba boss baza bakaza kagenda imbere bakagara basohora bote money bakaza gaharura jewe acha zagatama kazagenda gutya kazaganya udufaranga twavuga ngahe 100 francs y'uno munsi cyangwa 200 francs cyangwa 500 francs sinzi 500 francs y'uno munsi tufate y'amarundi bakeya akantu ubusa wojya ntunahage aya yasiya y'umunsi umwe gusa karaza karashiramo Yesu nawe avuga ati kaya gakecuru kabarushije bose najya boss bari imbere kaje bose kwera koko nikatanze kwera katanze ibyo gafise byose byo kubaho bayira batanze birega ko naho nabwire wota ikigongoro cy'amafaranga 5 hajya uga Joseph munzira wataye 5 francs yo mumfashe kurondera 5 francs tujane uja kwirondera ariko utaye telefone yawe ya alerte communique hariho telefone Galaxy kwereka agaciro
ifise. Aho umutima wawe uri niho ubutunzi bwawe buri. Twese yavuze. Ukuvuga yuko Imana iraho ubutunzi utanze. Imana yawe umutima ubitanganye. Abantu rero baribesha, kandi bamaze kwibona ko benshi ngaha usanga muri mwo bibesha, bibaza ngo haleluya, ngo ndatanze, ndarindiriye Mana, ndarindiriye, none mbega wahaye Imana canke wihaye? Cyari kibazo nakubaza, wahaye Imana canke wihaye? Wahaye Imana canke washaka uronke promotion? Ushaka gutera imbere, ushaka kuronka umuduga, ushaka kumera neza nk'abantu, ushaka kugara nk'abantu? Umva, nta Mana wahaye. Imana avuga ati uje niyampaye, ahubwo akora arinvestisa. Nibyashara, ashaka inyungu, numukomersa. Abakomersa barenga mvuye mwihanye. Mu Mana commerce, Imana ifise byose, Imana irikwije. Haleluya. Yesu yabwiye Filipo, yabwiye ati nimundonderere. Kena musume. Tugiye ntidushobora kugaruka ni kure, kandi amafaranga dufise ni make ntakwiye. Yesu acabereka ati rero aha murafise Imana. Nubwo amafaranga adakwiye, multiplication. Ariko Yesu mbere yo multiplication, mbere yo kugwiza yakoze iki? Yarabanje kumanyira umutima, siko? Acagira iki? Acarashima. Haleluya. Hydrogene. Amashimwa ni hydrogene. Ukwizera ni oxygene. Ibyo ni bibiri bifise naco bimaze, sivyo? Yesu yashagira multiplication, yashagwiza. Hari ibintu bidashobora kugwira muri wewe kuko atamashimwe arimo. Nta mashimwe Imana ibona muri wewe. Imana ibona kwidodomba gusa, ibona kwagiriza abantu bose gusa, kwagiriza abarongozi, kwagiriza pastori, kwagiriza abatwara igihugu, kwagiriza isi yose. Haleluya. Imana avuga ati abantu bose hanze bareke, nkeneye jewe nawe, nkeneye umutima wawe, nkeneye kuvugana nawe. None jewe umvuga ko iki? Baguhemukiye nivyo, bifashe nabi, okay. Je nanje yagize ko kuri wewe ko mhoye kino. Uvyibaza uca wihana. Ikibazo nuko abantu batavyibaza. Haleluya. Twige gushima. Hari ikintu kimwe nshaka kubereka gikomeye gose muri Daniel cya gatatu. Daniel chapitre 3. Ari amajambo akomeye tugiye kwigira kubahizi. Jambo nyuma navuga twigire kwifasha neza, bafashe umurongo mwiza tubigireko. Chapitre 3 cya gatatu. Murazi inkuru y'abasore bizeye Shadrach, Meshach na Abednego. Umwami yagize ikigirwamana statue, aravuga ati abantu bose bakwiye gira gute? Bakwiye gupfukama imbere y'ico gisatue. Bavyanse, arashavura, arabahamagara, arababwira ati ni gute mushaka kwanga gupfukama? Soma murongo 15 gusa, verse 15 gusa. Daniel igice cya gatatu murongo wa 15. Nuko rero nimwumva amajwi y'inzamba, imyironge, inanga, amakembe, imiduri, ibikoresho by'amajwi arengera n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mwitanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Soma kanyuma. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Chekazo bachumvise. Ico kibazo ni kibazo kenshi Satana kubaza. Kandi ngo ntaramwe arakimbaza. Ati no, wabuze amafaranga Minerva, wabuze amafaranga yo kubaho, inzara yakwishe. Avuga ati hari umuntu ari pre yo kurira uba, ayakurira Minerva, akagora amafaranga yo kubaho na telefone igezweho, ariko ntajya gusa bibaho, ashaka kuryamana nawe. Oya dakitijwe cyane ari hanye sinjikisambanya. None yo Mana yo gukura mu bigambo yanje yovahe? N'amajambo utabikoze none ubaho gute? Utabikoze uzokwiga gute? Utabikoze uzobabara, uzomaramara, baragutwenga, baraguseka. Ivyo vyiyumviro byose wumva uti nta kundi ndi oblige, waguye muri umutego. Ikibazo ikintu gikomeye rero ngaha nashaka wumve ngene baci bamwishura. Verse 16 16.
Shaduraka, Meshaki na Abudinego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. nta mwanya dufise wo guta tugisigurire ngene twizera imana yacu. Ahantu harakomeye. Ariko umurongo wa 17 barabandanya ati uyu mugabo reka tumubwire ubutumwa, sivyo? 17 asangwa ari uko bimeze. Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanuro ry'umuriro uhinda. irashobora kudukiza, kandi niyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. hari ibintu bibiri ishobora kudukiza. Muko murakurikira? Yashobora kudukiza ntitugwe muri uwo muriro. Kubera iki? Kubera ari El Shaddai, ishoboye byose. Kandi yashobora kudukiza ntutugire icyo dukora mu kiganza cyawe. Aho wiyemera ngo afite inkota n'ibiki, uwo mutima wawe kuratera ni Imana. Niyatumye uvyuka mu gitondo, nikugaburira, nigutunze, niyo dushira ko amaso. Emaze kubona yuko abantu bashobora kugara tugatinya abantu. Arankura, ibara riraguye, arankura. Karaba bwanje buraheze. Kubera iki? Niwe yaguhaye akazi. Nimba ari ndiho yaguhaye akazi, niwe gukura. Niwe wenyine gukura, niwe wenyine kuvugira, niwe guproteja, niwe guha byose. Ntukangwe n'umwana w'umuntu, wubaha abantu bose, uwubahe. Amen. Ari kumenye yuko ubuzima bwawe mu kiganza cy'Imana. Ndiho nose ubuzima bwawe bwose. Ariko rero aho mpashaka guhagarara cyane umurongo wa 18. Ariko naho bitoba bityo, bisiguriye nawe tobiyo bisubira yuko naho Imana yacu itokwetervena. Ntana amen nimwe ndonse. Hari igihe Imana itentervena, kuko igihe cyayo cyo kwentervena kitaragera, ikakureka nkuko Yesu yamuretse akagenda ku musaraba ibona. Bavuga ati Petero, Yesu hamagara umuriro. Eliya aramagaye umuriro, hamagara umuriro nawe. Yesu arabwira ati data arashobora kurunka combien de légions? 12 légions. Les légions ni nka 6000 militaires. 72,000 anges bashaka kumanuka ubunyene data yabarungika. Ariko ashaka yuko nja hajya kuri musaraba. Hari umusaraba ukwiye gucako. Ushaka kunkurikira ni yikorera umusaraba apana wa Yesu wiwe. Uguti wanje. Urawikorera. Urawikorera dore ushike aho Imana ishaka kushika, sivyo? Rero bavuze ngo naho wewe Imana itobikora, Abafaransa bavuze ngo sino na itobikora ikareka wewe ukatufata kututa mu muriro ukanatwica tukasha tukatwikwa naho byoba gutyo bandanye. Umenye mwami ko tutosaba imana zawe cyane ngo dusenge ico gishushanyo cy'inzahabu wahagaritse. Nitushaka Abafaransa bavuga ngo nitushaka kwa doha. Naho iyo mana yo itobikora, ntidushaka guhemuka twemere gupfukamira igisisho cyawe kuko twizera yuko irafise impamvu. Vuga uti ari impamvu. Twitodoba kwa tutavyumva yuko hari gihe haba impamvu. Ariko niyumvira nti aya majambere amenya 96. Yena naratanguye ministere ngira kera myaka 15 imbere. Cyane natevye ndiko ndaburanya Imana. Naratinze bana nibishoboka nivyumvikana. Jewe ndasenga byuka saa 10 yo mu gitondo se. Jewe na usambanye ndimo, na byaha ndimo, bariya ubahera iki? Kubera iki na habuziki. Nabonye Imana habuziki. Namunabaza Imana habuziki. Ndashima, ndasenga, mugabo sinashaka ko ndidodomba. Narashima, narasenga, mugabo nkidodomba. Mwana widodomba ukurafuta amashimwe yawe yose. Ya hydrogene yose pi. Asigaranye oxygene, nta oxygene sigaranye, sivyo? Ko nta kwizera sigaranye. Yo widodomba ni manque de foi. Iyo umuntu yidoga abuze ukwizera. Mwavyumvise? Abuze ukwizera. Iyo abuze ukwizera, ushobora kuvuga ngo ntacyo, oya ntacyo. Ni wizere, ushiba Imana, naho yovuga oya. Oya ni muyikunda? Umviriza, muri Yohana wa mbere igice cya 5:14-15. 1 Jean 5:14-15 avuga ngo iyo dusabye Imana ibintu byose bihwanye, vuga uti bihwanye n'ubushake bw'Imana turazi ko twumviriza.
15 avuga ngo kuko twumviriza rero turazi yuko twamaze kuronka icyo twasabye. Haleluya. Ikibazo rero kigomba ngaha, hamwe none bidahwanye n'ivy'Imana, hamwe bidahwanye n'ubushake bw'Imana, mbega n'amakosa oya si amakosa, mbega n'icyaha oya si icyaha. Ndashaka kudemontra ko atari icyaha, murashaka kubimenya ko atari icyaha. Ndabibereke. Hariho umwami wacu yitwa Yesu, yarasavye ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana. Ndasha bagira bambambe, ariko Mana ndagusavye wewe ushobora byose, uzi byose, sivyo? Zo muraza gusoma Luka 22, Luka 22. Uzi byose, ariko nubwo navuye mu ijuru nzi yuko nje kuja ku musaraba, bankubite, banyambura impuzu, mbubusa, bancumite, ndabizi. Yesu yarabizi, vuga uti yarabizi. Ariko yageze ahantu kubera umubiri, yari yambaye umubiri nkatwe, biravuga ati Mana ndagusavye raba iyuca kino gikombe kindengane. Mwana majambo raba fumfata Petero cyangwa uwundi, sinzi byo ariko yumvira, sinzi ko yumvira mugabo Imana cyangwa rero umuntu wundi cyangwa zana Mikayeli umuhiga inyama n'amaraso, sinzi. Ariko wewe yabwiye Imana, Yesu yabwiye Imana gute? Yabwiye ngo wewe ushobora byose. Kenshi nabwiye Imana, Mana ushobora byose, sinkeneye kumenya bigira ushobora byose. Ni byiza kuvuga ushobora byose, ariko umenye ko hari umugambi yateguye imbere. Hari umugambi yateguye imbere. Nubwo ushobora byose, ntashaka ko wewe umubwira ngo ashaka kuja muri 10% kugira agire ivyo yateguye. Niko Yesu yasenze, kandi si icyaha. Kwaragize n'ubwoba, bavuga ngo abaye effrayé, abaye triste. Ariko ijambo ry'Imana mu Baheburayo 4:15 mufate, Hébreux 4:15 havuga ngo yarageragejwe Yesu muri byose, ngo ariko nta cyaha yakoze. Bisigura rero yuko iyo usenze n'ibintu bidahwanye n'ubugome bw'Imana si icyaha. Igikuru ni ngene urangiza iryo sengesho. Yesu yarangije avuga gute? Ushobora byose, nabanga n'ucungura isi, nshaka ku musaraba, narakoze bikwiye, nayigishe bikwiye, ariko vuga ariko. Ayigeze kwigisha nise ngo ariko. Inyigisho ya ariko irahindura ibintu byinshi. Nashatse ibi, nashatse umugangi, nashatse ububoga, nashatse akazi, nashatse yuwe, nashatse amadolari, ariko ndashaka muri Canada, ndashaka muri Australia, ariko niba shaka hariya ruguru, hariya mwifire ndajayo. Nasa kuvuga province ko nege numwe aba offended, nege numwe ababara. Ariko hariya hasuzuguritse, nimba ushaka konjayo, ariko ego ruvuga ariko masengesho. Cyangwa uvuga timba ngaha Mana, ndambara amagunira maka, Eliya ari umuntu nkanje, simba ngaha. Ariko shirako ariko menya ivyo Imana ishaka. Utazi ivyo Imana ishaka, ugura umutima, witegura uti naho uyu mwami Nebukadineza, naho Imana yanje tobikora, sishobora gufukamira. Aha niho rero imbuto yawe, aha muri iyo mbuto niko kuvuga isengesho ryawe. Iyo sengesho yawe cyangwa imbuto yawe izopfa igihe wamaze kwemera ko witeze kwakira oya. Cyo tubwira ngo twemera ma oya. Yabwire ivyo ushaka byose ntuteza kubironka byose. Cyangwa ntuteza kubironka byose uko ushaka. Icyo dukwiye kurondera, Imana ishaka umutima uhimbara Imana, bitaraba wewe ivyo ushaka, ahubwo yo ishaka, sivyo? Cyo gituma Paulo avuga ati sije nkibaho ni Kristo. Nabambawe na Kristo ariko ndiho. Niba mumbona sije ndiho, ni Kristo ariho muri jewe. Haleluya. Nabambanywe na Kristo. Hari abantu benshi batarabambanywe na Kristo ku bintu byinshi. Ahantu urabambwa ndabishaka, ariko ndabwire senga. Gira ntebe confusion. Nutinye gusenga. Nutinye gusaba icyo ushaka, sivyo? Hariho twumvise yuko umuntu akijijwe arongorwa nande? Mpwemu yera kurongora, akuyobora. Rero uko akuyobora, umenye ko harashobora kujamwo kamere, harashobora kujamwo Eliab arashobora kuintervena. Ariko uvuga uti, wowe usenga uvuga uti Mana kuramo bya Eliab byose. Nkeneye Eliab, nkeneye ibyawe, nkeneye Dawudi, nkeneye ubugome bwawe. Ibyo ushaka. Haleluya. Naganabwira yuko niwataha uzo kuraba liste ibyo kurasengera.
imbuto zose wateye uyisengera usengera umuryango wawe cyo wasengeye iyo mbuto irakeneye gupfa kugira ipfe nugere kuri iyi nivo y'abasore batatu uvuga uti Mana ndabishaka ndazi ko bishoboye ariko nawe utobikora uzokwa muri Imana nawe utobikora nguma ndagushima nawe utobikora sinzokwidodomba kuko wewe urazi ibyo ntazi ubonaho ntabona ushikaho ntashika nibyo ndamukunda ariko wewe nuzi ijambo rya nyuma nibyo ndashaka kujabuka ariko nuzi ijambo rya nyuma nibyo ndashaka kuba igihangange ariko wowe icyo ushaka nicyo nzoba haleluya nabwire aya majambo akora ku mutima w'Imana ayo amajambo niyo ukurasengera ibintu bidahwanye n'ubugome bw'Imana Imana ntiguma gutyo ikuraba ngo higo mwana wanje oya Imana irentevena vuga uti irentevena yentevena gute yentevena bwiri guhe ubuntu iguhe umarayika agushoboze guca aho udashobora guca Yesu igihe yavuga ngo Mana fasha raba nene kino gikombe condengana siko avuga ngo ariko ni uko jewe nshaka ariko wowe Mana data uko ushaka Luka 22 habaye iki hatia mwijuru juru yaje juguruka kubera iki kubera ariko harugurutse ijuru haca haza ananje muze kubisoma haca haza umarayika azagora iki kumukura ku musaraba kugira gute pour le fortifier kumushoboza anavuga ati yo bya Yesu ntashobora nawe nyene ntaye kubishobora yadashobozwa n'umarayika yavuye mu ijuru kubera yemeye ubushake bw'Imana niyo butandukanye n'ubwiyo haleluya niyo wavuga kuvuga ndavuga nivyo Mana oya ndashaka mariage ndashaka umwana ndashaka iki ariko biragoye kuvuga ariko iyo uvuga ko bitumvikana muri wewe kweki je nobura kweki nobura Imana shaka ubere bafise amene nk'abadafise kugira ngo Imana ivuga afise bifata nko badafise nuko yuko nuko ufise uvuti ndabifise ariko si ivyanje n'ivyawe urakunda umwana wawe n'ivyo uramukunda mugabo suwa sija mubyaye waramubyaye mugabo suwa yabwiye Imana yabwiye Abrahamu ati nivyo urakunda Isaka ariko muzane umwice ariko Imana yabwiye Abrahamu umviriza Imana yabwiye Abrahamu muri uyo mwana nzokuramo amahanga nigute uza kumusaba ngo muzane kubera iki Imana yashaka kwica Isaka Imana yashaka kubabaza Abrahamu Imana yashaka umutima wiwe Imana yashaka imizi les racines haleluya Genèse 22:14 Ntanguriro 22:14 ngo kukutanyimye umwana wawe w'ikinege haleluya wanenje ntibavuga ngo Yehova jire mugabo banje verset 15 16 17 18 ngo amahanga yose azohezagirwa biciye muri wewe kubera nabonye umutima wawe ngundamenye ko unkunda unyizera unyemera nabwire ntutovuga ngo Imana ndazi kubizi ko ndagikunda irashaka kubigaragaza izogaragaza gute izo provoka izo gucisha ahantu irashaka ko urubuto rupfa niba bigaragaza umenye ko uganyije point menshi n'ubutaronse ibyo ushaka mugabo hari imizi uronse imisi yose mu gitondo haleluya ndafise imbuto 7 semence namamvomera mu gitondo imisi yose kaze Mana biratevye wewe isaha urayizi sinzi yari uzobikora ariko ndagushima nawe bitohaba ndagushima anyamajambo azana ubuzima hari ibintu byinshi mu buzima bwawe byakwamye kwera habuze H2O amazi habuze amashimwe habuze no kwizera haleluya inyigisho yanje irarangiye amen ibikenewe nabivuze tangura wemere urubuto rwawe rupfe rugume mu ivu ntusubire guma wimba ntuze kuja kuraba imbuto warabwiye Imana yumva haleluya ngo Imana irumva guti kwayo kurumviriza ngo le son oreille est attentive akorumviriza nzobwira Imana ngo wama usimana nakubwiye ngo
abubwira Imana, Mana ndagushima ko wanyumvise. Haleluya. Imyaka maze atamwana mfise urayizi. Abantu bavuge ntacyo bambwira kuko abantu bako baravuga bakubwira amajambo umaramara, iyo ni izuba. Haleluya. Ni izuba. Ariko ngo ico giti ko kiri hafi y'amazi unacho bikibwira naho haturira naho haza ubushuhe kubera hari amazi. Nibavuge bazoruha. Sinkeneye ibyo bavuga, ndiho avuga iki? Haleluya. Baravuga kubera bakubona yuko bapfuye. Yagira akabuto kera umuvyeyi wanje yambwira ngo we nacu uzovamo, ntuzi kuvuga, nuraheza nta diplome wazanye lisansi, nacu uzovamo. Yabona akabuto. Ariko nabwira bwireke abantu bavuga batavuga, imizi yawe irondera iki? Amazi. Bego afite ukwizera, bego afite ukwizera, ufite ukwizera ntiyidodo. Mana wantevyeje, ndamaramaye, ndapfuye. Ndagushima Mana, wewe krono yawe niyo nshaka, isaha yawe niyo ndindiriye, ndarindiriye ivuye kuri wewe, igihe cyawe kizoshika. Mana ega ndakwemera Mana, nawe utobima Mana, kandi ndagufise, kandi ndagufise, ndagufise. Nta kibazo, nta kibazo, urahari. Icyo mbabaza nuko nosanga tutari kumwe, ariko ikenewe si ivy'Imana iguha. Ivyo guha vyose, nayo guha 500 millions de dollars ntazuzotwara mu kaburi. Kumbura abana bazobisigara mbwa uzogenda. Ivyo ufise vyose ntibikenewe. Iyo upfuye, Yesu avuga ngo unyizera niyapfuye aguma baho. Kubera iki? Hapfa umubiri ariko umutima wawe. Imana irondera ibyishije muri wewe, ibitaboneka biri mu banga ryawe. Haleluya. Hindura rero amasengesho. Kuva no munsi uhindura amasengesho. Ntusure kwitoka imyaka iranjanye. Yabaye myinshi ntararonka umugabo. Nawe utomuronka. Hana amen. Ntiwaje kurondera umugabo, ukwiye kuronka ubuzima budashira. Abasaba abagabo barabasiga ngaha bakagenda. Mwijuru nta mugabo ariyo, mwari mubizi? Mwijuru nta mugore ariyo, mwari mubizi? La femme samaritaine siko yamubwiye. Wagize abagabo bashika indwi bose, mugabo mwijuru nta numwe wawe. Abagabo bose barondera mugabo mengo ni juru, si juru. Ariko keneye Imana, siko? Imana niyabona yuko ishaka kwiyesha icyubahiro muri wewe, izovuga ati umwana wanje arakwiye kudasha kwiyesha icyubahiro muri we. Imana irondera abantu bapfuye, imbuto zabo zapfuye, zagize imizi, zifite amazi. Kuko igihe ata amazi ahari, ni kuvuga iki? Igihe atakwizera, wataye kwizera, wataye ivyizigiro, igihe udashima kuba widodomba, ni kuvuga yuko urubuto ruri rwonyene moko rumwe gusa, nta multiplication, nta vyamwa. Uzorindira, abakino bavuga ngo ukozera tro, uzorindira ucoke gihe kinini. Kubera iki? Kuko nta multiplication haba, hariho principe y'Imana, hariho ingingo ngenderwako. Hakeneye ko urubuto rupfa, kugira imizi, hakaba amazi agatanga ubuzima, hanyuma urubuto rukanguka. Haleluya. Darangije, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turangize dusenga. Ko ndababwira ko byoroshe kuvuga, byoroshe gushira mu ngiro. Byadushire mu ngiro turakeneye ubuntu bw'Imana. Haleluya. Haje twakora kwishoboza, nta numwe ubyishoboza, nta numwe yokwemeza ngaha ko ku nguvu ziwe ashobora kuvuga ngo Mana ndabishaka muga ndabihevye, ntacyo ushobora. Urakeneye ubuntu bw'Imana, urakeneye la grâce de Dieu, urakeneye un ange, umumarayika w'Imana umanuka gukomeza Yesu, urakeneye umumarayika gukomeza kugira ushobore. Haleluya. Gupfa kuri kamere yawe, gupfa kuri bya bintu by'agaciro rwose kuri wewe. Aho niho hashika wamaze gupfa, ntuzosubira guma. Eliyabu azobura impwemu. Eliyabu niwe wazoba etufe apfe kubera ntaki. Eliyabu umushoboza Dawudi yamuhaye umugongo, sivyo? Dawudi yaciye atuna rodo aranga kumwumviriza. Eliyabu agira inkomezi igihe cyose kumumwerekana.
ushaka ko bakubona bakubwira ngo ufite amataye meza, ushaka amaguru yawe bayabone, ushaka kwambara impuzu kwegera zigufi, ushaka ko kuri Facebook bakubona, kuri aho ni Eliab aguma komera, ntushobora gupfa ugire imizi. Kuba yuko icyo ukeneye kwerekana ni ikintu cyonyine gihesha Imana icubahiro. Nta bintu ukeneye kwerekana, ntukeneye abantu bagushima, bagutera amashurwe, baba mu ruwatari, nguru wa grave, oya, sivyo ukeneye. Ukeneye gupfa, ukeneye amajambo y'Imana, ukeneye amazi, ukeneye kwizera n'amashimwe. Abashaka ko dusenga muhaguruke dusenga. Haleluya. Duhamagara Imana, dusabe inkomezi n'ubuntu bw'Imana. Nta muntu n'umwe yovyishoboza. Nuwaje agwaye ashika iganza hagwaye, yizere, twizere ubushobozi bw'Imana. Kuko ari ngaha aradukunda gusoma uko tuvyibaza. Mana turagushima kuri no jambo. Uri Imana ivuga, jambo ryavuga ngo nkuko imvura idashobora gusubira mu ijuru, idashobora gusubira hejuru, idakoze ubugombe bwawe, idakoze ubushake bwawe. Ndasenga rino jambo, kugira rino jambo birigaruka iwawe nkuko warirungitse, birigaruka iwawe ridashikanye ta volonté. Ndasengeye abantu bose bahagaze ngaha, ndasengeye na jewe nyine ubwanje, ndasengeye abanyumviriza kuri WhatsApp, abazonyumviriza kuri radio, ku maradiyo atandukanye, ndabasengeye bose mu izina rya Yesu. Ndavuze ni mu izina rya Yesu turashaka rino jambo riduhingure, udushoboze gupfa, udushoboze kugira imizi, tugire karaktere, tugire inyifato iguhimbaza. Turashaka gusora Eliab muri twebwe, kugira Dawudi arawagaragara icubahiro cyawe aho ico kigaragara, aho wivugira gusa. Ndagushima Mana, ndakweretse abantu bakora senga. Ndagushima Mana kuri ya mudamu abo baramunda, hari abadamu bagwaye infection vaginale, ndagushaka kuba kijije, ndagushaka kuba kijije, ndagushaka kuri afise imisonga mu ibere kumukijije. Ndagushima Mana kumuna banyumviriza kuri WhatsApp. Haleluya. Afashe ku mutwe, amaboko yashyize ku mutwe. Ndagushima kumugirira neza Mana, ndagushima kuri gerizo, ndagushima ku bana bagiye kuzovuka, ndagushima ku bushobozi bwawe. Icubahiro cyose Mana kibi cyawe ubu niyo idashira, mu izina rya Yesu dusenga twizera, amen.